Ivo ukaza ko bavuze gute mu Kirundi? Aya cyane baza nyene mu Kirundi ko bavuze yuko tubireke. No kwibaza yuko Hey y'all, come look at this. wambwiye ati ongeza ijwi. Hello everybody, what's popping out today? I go by the name Extra, but I'm Mpox Kamenge the fan. But ini BATV ugira kandi kiganiro ni Street Vibes niyo twagarutse gukora kandi. Muratsi ni Street Vibes niyo tuyikorera mu barabara. None ngo turi he twagiye mu Kamenge aho tuza kubaza ibibazo bigiye bitandukanye. Turaza kubaza ikibazo ca mbere kivuga kiti hagati ya Mpox na Ketchup baza ko ari ikintu kiryoshe mu nge aho hose muraza kumva kibazo baza inyisho baza kutwishura. Ikindi kibazo ca kabiri kiza kuba kivuga kiti mbega baza ko viral descent bazananye muri ikihe gihugu aho hose muraza kumva inyisho baza kutwishura. Ikibazo ca nyuma kivuga kiti haje abanyamahanga kumva bari ko bavuga Antananarivo ukibaza ko bavuze iki mu Kirundi. So nahe wanyu ho kudukurikira, let's go muvirize ivyo baza kutwishura. Come on. Ni gute? Sawa. Meze neza? Ego. Ramutse abakunzi ba BIT. Ego nabaye amahoro y'Imana banye namwe. Ni sawa. Meze neza? Yego. Ashobora kutugira akazina kawe? Akazina kanje nitwa Bikorimana Eric. Bikorimana Eric, ramutse abakunzi ba BIT. Amahoro mwese. Sawa. Meze neza? Yego ndashima. Ramutse abakunzi ba BIT. Ndabaramukije cyane abakunzi bose bakurikiranira TRDB. BITV. BITV. Ego. Ngoma ndakubaze utubazo tugera kuri dutatu canke tubiri. Numve ko dutora. Ego. Akambere kavuga kati hagati ya Mpox hamwe na Ketchup. Hagati ya Mpox na Ketchup niki kintu baza ko kiryoshe? Ketchup. Sha sinobimenya kweli. Look at you. None nyomenye iki? Kubera ntayigera ndabike. Hagati ya Mpox na Ketchup baza ko ari kintu kiryoshe mu nge. Bana ivyo bintu byose ndabona menga nta kintu na kimwe kiryoshe mu njya numva kirimo. Ikindi kibazo kivuga kiti wibaza ko viral descent bazananye mu gihugu kiyi? Kongo. Muri Amerika. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Neza icyo gihugu ntaco nzibambeshe. Ikindi kibazo rero ca nyuma coco gisanzwe kitajanye n'ivyo kivuga kiti nk'ubu haje abanyamahanga sivyo ukumva bavuze Antananarivo ukibaza ko bavuze gute mu Kirundi? Antananarivo. Antananarivo ukibaza ko bavuze gute mu Kirundi? Aya cyane baza nyene mu Kirundi ko bavuze yuko tubireke. No kwibaza yuko Hey y'all, come look at this. wambwiye ati ongeza ijwi. Antananarivo wambwiye kapitali ya Madagascar. Urakoze cyane. Sezera abakunzi ba BITV. Bye ndabaye amahoro y'Imana banye namwe. Ndabasezeye mwese. Abakunzi ba BITV bose ndabasezeye. Yo wasa bakunzi ba BITV bakunzi ba Street Vibes. Ibyo bibazo mwumvise inyisho baduhaye. Ikibazo ca mbere cavuga kiti hagati ya Mpox na Ketchup nikihe kintu kiryoshe mu nge? Mpox ni ingwara murabizi, Ketchup nico kintu conyene bashobora kurya. Ikindi kibazo naco cavuga ati wibaza ko viral descent iyo yazanye muri kihe gihugu? Yazanye muri Kongo. Niho yazana ijya ngwara mugabo mwumvise ibyo batwishuye. Ikindi kibazo cavuga kiti haje umunyamahanga akakubaza canke ukumva avuze Antananarivo wokumva ko avuze iki mu Kirundi? Antananarivo ni capitale ya Madagascar ariko hari abantu benshi batayizi. So tuzasura kundi munsi nk'uyu muri Street Vibes ni Extra muri fan bond. Ndabitsa ko muri BITV dufise BI production, tuba dufise service ya photography, videography, byose birahari kuri quality nziza. Umuntu afise urubanza niyitinya kuza kuturondera. Ciao, we love you.